vyo kuri rezo sosiyo nta muntu yoza kunkanga ngo afise amafaranga twebwe amafaranga turaba ibikorwa rindira ndakubwire aba ba diaspora rero ndakubwire rero bivugisha tuno tujambo ni mihimbiri kandi nibaze kuvuga nabatutse aba diaspora bamwe simvuga bose bamwe ni mihimbiri nyamba ari ikintu cyambere kigoye gutwara ni gutwara aba diaspora bafise amacha kubiri bariciyemwo hagati reka mvuge kuri Samuel Samuel ni umurongozi aratanze imigambi y'ivyo bifuza kuzoshikako baratanga n'igicapo baravuga bati dukeneye igicapo dukeneye kubaka inzu ya diaspora imeze ukuntu sivyo none mwebwe mutangi iyo contribution none mushaka Samuel iyo nyubakwa yubake mu mahera yiwe mbe waruzi yuko Samuel muri diaspora kwanza ndibutsa kana ahubwo urakoze waruzi yuko Samuel muri ntuzeye diaspora yaheruka burongozi bwa diaspora yaheruka Samuel yahora ari atcontribute akarihira amatike y'indege abari mu nzego za diaspora bagiye mu manama kubonana n'aba diaspora bo mu bindi bihugu none ivyo yo bikorera ku kubundi ntihari n'umurongozi none ndamubesheye arambeshuze jewe njya nkaravye simfa kwakira ivyo ari vyo vyose umuntu arinda kuvugira amahera atatanze yoma amahera mwomukira gosemerera bose bavyumve nzoza kubajana V8 kwanza we nturi V8 uko V8 yo yirerura abami ikabatwara bakabarasa V8 ntiraswa none wewe twatuguha n'ingorofani urazigiye ko ntazira abana amazina wewe kwanza nawe n'ujye wawe wahaye afite ubwanwa Samuel aramuha $5 atazimuha agenzi ubuzimo kugira abanze agende bamugirire shwe kwanza y'ubwanwa bwiwe ushobora kuza uvundurutse uvuye ahantu ucuza wataka abantu gucyo Yes bakunzi ba Yaga TV, this is Mr Vibe. Numva nezerewe cyane numva mpimbawe cyane mu mutima wanje kuko turose umuntu wingira kimaze muri entertainment ariko ubu on mu business woman. Felicitation Erinate. Yambu cyane uranyumva? Yes. Nizi micro zanyu zo gutugwaza cancer. Naho dutanguye na. Bosi wa Yaga nuso je sizosogira interview ngahi wanyu zi micro utazihinduye. Tuzanire micro cravate ziri classe nka Erinate nashobora gukoresha micro nyinyi. Sishobora jewe. Ni mufise cravate muzonkoresha mudafise cravate ni muzonkoresha yambu cyane yambu abakunzi ba Yaga ariko murakomeye dukuri turashimuhora na felicitation na business igeze mbari murakoze turiko turaba abamezi 6 turumva ariko tubirembeje wow ahubwo twayarengeje mu kwicumi wayarengeje deje mu kwicumi narengeje 6 mois koze cyane muri entertainment oya nubu namyesa kuza ariko ntiwemerera n'abantu ko bakatanga commentaire ubu barakomanta habaye iki barakomanta utokira kwa pasi nduza no jewe mu bisanzwe rero video wanje sibangene abantu baza kumvumba ni bagende bakoreshe ku makonte yiwabo bagira ama live hama babone ko kibaza kumvumba live yiwanje no na brand na sisi ariko wayifashe cyagiye bagira nyene baguma ba screeninga ibintu oya jenize ndakuduza uba wasavye ndakubranding ubu rero nivyunguka kwane sishaka kutuza ndakuduze uze kuvumba live wanje uronka aba followers uronke izina warishe ni warishe so Nel icatumye ndaguhamagarira urikorana n'amazi aryoshe man niko ndanwa amazi ya Samuel's Hope amazi meza cyane amazi mashasha mu gihugu cyacu Burundi vision 2000 bebavuga gute 2040 turayirembeje murabona ni vyiza cyane namazi aryoshe nariko ndayumviriza namazi aryoshe cyane ego je nakubonye uri kuri yanwa rero cyangomba kukubaza kuko nye nayo mazi ni Samuel nawe nyine yaravyivugiye Samuel yatwara diaspora ku gwego beba gwisi diaspora idasinziye diaspora idasinziye tukiraho nyine niwe mwene aya mazi
ariko bayahingurira iwabo Inyanzarake yarashinze societe nziza cane vuba nibaza yuko ibiharuro vyiza niyo twavuga ni ibiharuro vyiza na Samuel Foko muzoza murerekana toutes les activités zoza ziraba zerekeye kino gikorwa cy'amazi kuko nico gikorwa umuntu agira atangure cyo kuya brandinga aya mamaje ego kugwego rw'igihugu mu ntara zose zigize igihugu cyacu cy'u Burundi kandi waciyemeje bien sûr que oui Jewe nikomeze ubundi muri naravuze yuko 2026 abantu bakenye sinkeneye ko bankurikira jewe nkeneye kugendana n'abantu b'abatunzi ko na jewe namaze kumontegwa n'ubutunzi barabizi ndumushora-mari ariko ambavuye ku mushoramari nkabansanzwe ari vyo mwamenyeye ko ndumunyarusaku nkuru yamvuga urusaku muri entertainment yo gutukana urumva ivyo vyose hambavuye aho urumva cankoresha iyo blend mu kubrandinga bivanye na influence ifise mu gihugu urabizi ko je umuntu wa mbere nzwi cyane mu gihugu cyacu Burundi no mu karere ko mu Rwanda no muri Congo mwe nivyo muzi ko mu Rwanda no muri Congo jewe banzi nta ivyo muzi atavyo batubwiye nabikora mudakoresha Twitter niwo vyivugira sawa tubandanye rero ariko Neri naho uri kuravugira Samuel nivyo hariho ibintu yaterereye mu gihugu ariko hari amajambo hana kimwe 2 3 4 5 byinshi ndavyemeye ni vyinshi sawa ni vyinshi none Neri ano majambo amuvugwa ko jewe ngomba ofete tugire ico tubiganiriye Yaga twaratumiye umuntu yitwa umusesanguzi Vewiti asesangura iki ari mu bantu bagiriza azwi nande akorera Facebook numu influencer wahe je namana babwiye umuntu wese afashe telefone agaposta kuri Facebook akaronka like 50 mucaho mwitango mu influencer ariko Vewe itarazwi azwi nande je nanone arinzi my goodness I'm telling you sinzi ko arura inge gato yandabe ko arura aho yigeze kushaka kundondera ashaka kunyiharaza ndamwankira nge turabe yitwa Vewiti na office na hari ivyo oneri je ngomba tuvuge cyane urana arongoye diaspora ndundi hari amajambo menshi yamuvuziwe ko duhereye kuri iki kintu c'inyubako mbega aba diaspora batandukanye bariko baravuga ati ibi bintu vyatevye nasubiza amafaranga wowe ubiha ishushi nihe commentaire ufise kuri ibi bintu amafaranga siniko ndatahura amafaranga yahe yishuza barakontribuwe ku kijanye n'irya nyubako ba presence ko diaspora bohuriza so wewe rero naguhamagaye nawe ne yaratanze Vewiti yemereye ko atayazotanga ntiyatanga none narinzi wo mu kwishuza ikintu wishuza ikintu kubera wowe uba waratanze none ntumva yuko ari umugumutsi ariko ashaka kugumura abantu Vewiti none oya tuvugisha ukuri harabaye none nk'abantu bahora bakina ikirimba abantu bari mu gashira hamwe kabo boza kugusaba amafaranga batigeze batanga none wumva je nibaza yuko harimo n'ubusazi ntushobora kuza none yaratanze we yakubwiye yuko nigeze contribute sawa kubera harimo amanyanga ntazigira ngo contribute harimo amanyanga ashaka bayimuha yitware ngo Samuel atavuye ku butegetsi bwa diaspora ndundi niwe yamushizeho bajya nibatwara imanda zingahe niwe yamushizeho erega nyamba Samuel baramutoye aserukira aba diaspora nuko Samuel bararavye n'ibikorwa akora mu Burundi none bagende gutora mu diaspora atanize mbura afise mu Burundi Samuel afise ibikorwa akora no mu diaspora umunyamerika yacoye imitahe mu gihugu cy'u Burundi arateza imbere igihugu cy'u Burundi aratanga akazi arashinga amanuze transport commune y'abanyagihugu uriko uravyumva arashinga taxi transport y'abanyagihugu arazana amamashini mu Burundi kurimisha abanyagihugu parti hari za Makamba iwabo abantu bagakota izo mashini zigabafasha kurima uriko uravyumva hariho n'amashira hamwe atigeze azana amamashini je bize amamashini yo kurima nabibona muri Sosumo kubera ariho bafise ama hectare nta muntu ari bwabona azana amamashini ngo abanyagihugu barime sivyo araza ashinga hotel aha kazi ngaha
aha inyabugete abanyagihugu b'inyabugete abaha amazi agira forage y'amazi abaha amazi abanyabugete aravuga ati arasora announcement abantu b'inyabugete amazi nimusubire kwidoga muze muraze wanje kuvoma n'amabombo wabonye harya rijya mu nijya Samuel ntavyo nzi gusa yambari itari giwe riri kunuze ku parcela yiwe abantu baraza bakavoma sivyo kandi na wifi kubuntu ico kwanza ari cy'amazi meza mu gihe tuzi yuko leta iriko iragirane iriko irahimiriza abantu kwirinda ibiza by'umucafu umwanda mukeya abantu amazi meza ngajya amazi apana amazi yatanganyika namazi forage yashinzemo amafaranga aragira forage nga ivyo leta ishaka aho inyabugete abantu barinda kuva inyabugete bakagenda muri ville zahare na hehe muri karaoke mugabo baza ngaha bagatera amakaraoke ubasigaye bafise ahantu baza bakaryohererwa kuko umunyagihugu kuryoherwa egari igihugu gifise amahoro umunyagihugu ataryohewe abafise ingorane mbwa baryohewe nuko hari amahoro nuko urugo rwiwe rumeze neza nuko ifaranga ryinjiye uko baza kuzana iryo faranga none wewe nawe none uwo muntu aje gukora ibintu nk'ivyo ariko ahiganwa n'umuntu atanizembura afise uwo muntu womwima ubutware womwima kuba umuride ushatse kuvuga ko vewiti atakintu afise ntawe nzi twe nawe tuzi n'ubu turiko turamupromotinga cyo tumaje sindamushira mu kanwa ntawe nzi nuwahe yashinze ikiwabo twumve basi ko afise n'ikibugunu basi ni agakwavu kamwe kagugwa 225 200 ku isoko mutubwire atubarire neza yuko yoba afise n'ubukwavu bw'ibihumbi 50 basi 50 kuri marché kuri berbe idolari rivunjwa ibihumbi bingahe kuri marché cushi kuri berbe muri berbe ibihumbi 3 nuko 2,800 n'amajana 9 okay shira kuri ibihumbi 25 basi agakwavu basi akaguze 25 atubarira dufotorere yuko kugatumba iwabo hose bambwira ibujumbura sinzi yuko afise yanahubatse navyo ariko uriko uraraba afise ubuzima bw'idari n'amatabi usanga ari karano ndira izo ni show off twe izo abo tubita basharobaro ni nkaba baririmbyi aza kwifotoreza kuri etage akakwemeza ko ari yiwiwe akagenda gukota V8 n'abasiti n'abodyguard kugira afeking ubuzima babone ko ari umuboss afise ubuzima izo ni show off ibintu byo kuri rezo social nta muntu aza kunkanga ngo afise amafaranga twebwe amafaranga turaba ibikogwa ubwo bukwavu rero muhungu twereke ubukwavu tunzi wanyu na bubiri hamaje tubanza kwanza twumve yuko wewe twogushira mu bantu Samuel yori subiza amahera yiwe none wewe ni anaterereye iyaza kutubwira ati jewe naranatanze numugumutsi none wo mu bintu tizeye wewe bitangamwe amahera atizeye arashinga iryase se yashinze iryaye arashingishira hamwe giwe yamagizere aritangemwe amafaranga urabe yuko aronka n'abamuyoboka basi bo mu nzu yiwe arafise umugore n'abana kafise umugore n'abana mutubarire auza gusanga ari babagabo badasuba n'inyama mu nzu mera ariko uri kuvugana gashavu none yatarigirije nishavu nyene rega Samuel n'igihugu kuko Samuel we president yaravuze ati zana dimushore mu gihugu dufashanye kubaka igihugu okay wewe urashora mu gihugu uciuza kugwanya umuntu yashoye mu gihugu amaze gufasha abantu aha akazi abakozi afise yokoranya abakozi biwe afise iyo interview siponyiri ya 3 jours ile ya 3 jours ahejo bazovuga ngo naye ngo ni company yo yamazi ngo yakuye mu mahera y'abadiaspora yes ariko bavuga diaspora n'amafaranga bafise je ndabibabwire umu diaspora ugira gura imodoka Rindira ndakubwire aba diaspora rero ndakubwire rero bivugisha tuno tujambo ni mihimbiri kandi nibaze kuvuga nabatutse aba diaspora bamwe simvuga bose bamwe ni mihimbiri nyamba ari kintu cyambere kigoye gutwara ni gutwara aba diaspora bafise amacha kubiri bariciyemwo hagati none nk'ubu iyo abasamwe yatuba yarashinze ama entreprise yiwe akaza gutwara diaspora hamagashinga ano ma hotel biki nibamwambika ibara mu hotel yabikoze imbere yuko atwara diaspora none wose nakubwiye ko ubumenyi ubuvuba we hari amezi abiri wowe urabumenya Samuel wewe neri bamucaguye gutwara diaspora yarayishinze kera afise ingurube ibihumbi n'ibihumbi president yaramugendeye none neri ivyo none neri ibikorwa vyishu du presence vya Samuel nivyo vyotuma batavuga amakosa akora
batavuga baca baguma bahora n'aya makosa baje kuyavuga kubera twaye diaspora ko batayivuza atwara diaspora umurongozi ajanwa no kuvugwa no bien sûr que oui rega bunyegeri bwinshi ni bwimba none ujya kwari none wese nakubwiye ko ari twatunyegeri nyene tumwe tuguma dukurikira utundi tunyegeri twiheka ko kubera twabonye isukari urara abantu washize isukari utunyegeri turaza tugatonda twinshi kubera isukari sosa iryoshe rero urumva uyo nawe nyamba yakurikiye azi yuko aje kuyora amafaranga muri diaspora je Samuel aravuga peut-être ngera yaramusavye yabe n'umurongozi wa nyumba kumi hariya muri diaspora baramwima uko inzego za diaspora ndaza bajeje communication Samuel yatubwiye yuko yararongoye ujya tuko turavuga yararongoye ngo biramunanira ngo yaragerageje gusambura abantu ni umva ko ari umuntu uzeye uwo n'umuntu umwansi uwo n'umwansi uwo kandi urumva none wowe baraguhaye gutwara tuvuga yamba ari V8 kwanza we nturi V8 uko V8 yo yirerura abami kabatwara bakabarasa V8 niraswa none wewe abatuguha n'ingorofani bazigire ko ntazira abana amazi wewe kwanza nawe n'ujyo wawe afite ubwanwa Samuel aramuha $5 atazimuha agenzi uzimo kugira abanza agende bamugirire shwe kwanza y'ubwanwa bwiwe ushobora kuza uvundurutse uvuye ahantu ucuza wataka abantu gucyo urabizi ko jewe mvuga Neri ariko ari ikintu yavuze ubona nubu kiriko icyaha ijya nzu bemeye aba diaspora we nawe woyivuga umviriza rero ndakutera inkuru yamba jewe ndi umurongozi nk'akarorero jewe mfise entreprise yiwanje ndagiye oya kwanza sinishiramo jewe reka mvuge kuri Samuel Samuel ni umurongozi aratanze imigambi y'ivyo bifuza kuzoshikako baratanga n'igicapo baravuga bati dukeneye igicapo dukeneye kubaka inzu ya diaspora imeze ukuntu sivyo hama agaca abwira abantu banyu biwe tanga amafaranga twubake dushike kuri no hangiro kuko dumugambi na presidazi inzego ministère des affaires étrangères izi abanyagihugu sikinwa n'ikintu kizwi sivyo hama iyo terrain leta irayemera tuzobaha terrain ntangorane sivyo soit les procédures leta ivyo twari tuvyinjiramo kuko twebwe nituzi amasezerano yabo na leta n'umuvyeyi sivyo none mwebwe mutangi iyo contribution none mushaka Samuel iyo nyubakwa yubake mu mahera yiwe yova mbwira rese umurongozi wabo ntabarongora ariko Samuel aragirizwa reka kunciramo afise abantu bari muri diaspora kandi barahari twarababonye harimo n'inzego zitandukanye sivyo bari muri diaspora rega diaspora yabo si diaspora y'udushenzi y'uduhimbiri hariho abantu bakora amakonsile za Gabo hari abatwara iki hari abaki uriko uravyumva hari abantu bafise ama entreprise ngaje we tutovuga bari muri irya diaspora none abatanze wowe nturi kuratanga igicapo bihaye kugira bagishikeko impaka ayo mahera azova mu minwe yaba diaspora bakontribiwe bakontribi ushaka urugo rwiza uragwiyubakira none bashaka Samuel agwiyubakira Neri je ndumva ibintu siguye birumva bashaka Samuel agwiyubakire projet ni ndende kandi projet isaba uburyo bwinshi haraho na leta ivuga ati natwe tuzoterera ibice 10 ariko banza mutwereka ivyo bice 5 umwe mumaze gushikako ugasanga Samuel yirirwa ariko aragenda yabira ahubwo arakomeye je navuze ati nta muntu akomeye nka Samuel kandi ngo nta nico bamuhemba afise bahembwa iki ntahembwa Samuel mbe waruzi yuko Samuel muri diaspora kwanza ndibutsa kana ahubwo urakoze waruzi yuko Samuel muri ntuzeye diaspora yaheruka burongozi bwa diaspora yaheruka Samuel yahora ari atcontribute wakarihira amatike y'indege abari mu nzego za diaspora bagiye mu manama kubonana n'aba diaspora bo mu bindi bihugu none ivyo yo bikorera kubundi hari n'umurongozi none ndamubesheye arambeshutse nta nubwo yarazi ko ndanabizi
wi ku nzego zo diaspora yahahora Samuel yarariha amatike y'inzego za diaspora zikava hiyo za Australia zikagenda Amerika ibihumbi 2 by'amadolari akabarira ama business class apana mukubita umwice za tike za economic business class akariha ubu rero niyo muza kumwagiriza no gituma ndagutera inka abantu bisi baragoye gushima barokiye no kumushimira n'ivyo yakoze muyegera ariko aratera induru nta n'ivyo yarazi aza gutera induru arekraba amahera atana $5 yashizemo meme $1 ni ya contribute aratwereka aho ya contribute hama bayamusubiza akaba yarayatanga ariko Samuel aragirizwa gukoresha karimi cyane gusombya ibikorwa noneho hari ibikorwa ubona Samuel muri nama conference urabona ategura ifo namwe bwe ba journaliste kuza mubanza kugira recherche imbere yo kuza kwanza kuza mutubaza ibintu hari ama conference genda urabe Chine ingere bavyutse genda muri Europe Samuel yaragize ama tournée d'Europe aragenda za Belgique hose mbari muri Hollande mbari muri Sweden mbari sindanavyibuka ivyo bihugu baragize ama conference arakoranya aba diaspora arababwira imigambi arababwira ibiki none wose umurongozi Amerika nese ya noti ya diaspora genda eske ndakubaze diaspora nta bintu yorganije ngaho umukuru w'igihugu aravyitabirira ivyo si bikorwa vy'iterambere nta ma competition diaspora yagira akora oyambwira si diaspora canke mwumvise ngo ni Samuel ziho potere yavyoroganije byari vyandi ivyo bikorwa ntivyari vya diaspora ikindi naco Samuel aragirizwa gutwaza umukazo nanje ndagukarira none abarundi utabakariye wowe bakoma yana kintu kigwe na president yaravuze ko abarundi bagoye gutwara atabakariye wibaze ko yo bakomanya none ko baya diaspora bikango bafise amafaranga na ba milliardaire ifoko nawe bakanya arategereje kubakanya kugira bagende ku murongo batagiye ku murongo hatabakanye ko barakajagara ubudumbidumbi rega Samuel yangu ubudumbidumbi Samuel ari ku murongo kandi nawe ndiko ndamuvugira ntarampemba murahembera umunwa wawe urumva no kuvuga veuti yo guhemba nawe wamuvuga oya sishobora ntuvuze yuko Samuel kada jewe njya nkaravye jewe njya nkaravye simfa kwakira ivyo ari vyo vyose umuntu arinda kuvugira amahera atatanze yoma amahera mwomukira umuntu arinda avugira amahera yishira hamwe atarimwo byananiye gutwara mu burongozi agacaza kuvugira ngo amahera ngo barayivye ntiharimwo n'igi wawe uwo je yoma amafaranga noya mana yanje no kwisagaza TikTok hose yagiye mu live bariko baranuka en fait abantu nuko bakunda kujija directement uri kuvuga ibintu bikomeye je sinakugwanije ndiko mvuga ivyiyumviro vyaseruwe n'abantu kandi na Samuel nujya nawe arafise droit yo kuvuga abantu bose bashaka kumenyekana nk'ubu turamuhaye trend hanza gusanga no kwiganiro mwamushize ku ifoto yabivuze kugira amenyekane none yabivuze kugira agirende umuntu aba muri Amerika ararondera kumenyekana Eka shana nawa nk'icyubahiro hajya nawe ne yarabona yarakeneye ko bamwita umutware wacu umurongozi wacu ninde yavyanga arabanza ze kwanza tubagende ku gatumbi wabo hamashinge agashiga kwanza arindira gatoya imbere yasina vewit uraza tugufashe ku gatumba iwanyu hariho ikintu bita ikarata yo kwivurizako igugwa 3,000 gusa hama ucugenda ukoranye bajya bari mu zabukuru abagendana na papa wawe inshuti abagenzi ubakoranye n'abanyokuru bangaye 30 basi 10 3000 fois 10 égale combien 30000 sivyo tugira 100 basi 300 abasohoze hama bamukomere n'amashi basi uri umuvyeyi ikarata y'3,000 yo kwivuriza niyo umusavye niyo ndamusavye ku gatumbi wabo sinzi yava agende ayuza gusanga nukwinzirija kwa papa wiwe nashobora no gufata n'abahede bangahe
abahe n'ibipawa n'abasuka baharure hagira inzira nziza iji wabo bajya niba bandi utwaye imodoka igenda irata amafire ita n'ibinuzeye ushika kugira ushiki wabo bakaba aribo bagenda bavuga ngo bari muri Amerika uri muri Amerika shika mu Burundi ukora ibikorwa hamagabanya umunwa cyo nibaza iyo kompetana Samuel akazana ibikorwa tukamubona baramugize umuvugizi ni watinyutse yavuze ati nije ntinyutse abantu benshi bahorerayo mureka sha ibyo bintu turabimenyereye budumbi bw'abantu turabizi ntawa mutumye kubavugira bobo babona yuko amahera bakeneye barivugira barivugira kabona bakeneye je n'ubwa mbere ndanavyumvise uko n'aba diaspora nari bwumve bidoga n'ubwa mbere Yigeze kwidoga yari avuga ibintu n'urya wowe n'umukeha bwenge yama ariko aratuka abantu bose hari n'undi semerera ngo semerera asemerera ibintu bya diaspora iyo semerera ntayo nzi sinzi ko ari ya ndirimbo ngo semerera bose bavyumve nzoza kubajana nakiri nari tugana ku musozi ngaho nigiye bamuve ko vraiment